Mazimi sararanga. Manzo rindire rakufata. Akufata nabi. Reka. Umviriza. Manzo rindire ali. Umviza basa kubi. Umviza basa kubari. Umviza ndakubwiye. Reka kufatana. Reka tumurabe guca ALVIN guca mazimi sarari wawe. Tuje kurondera. Tuje kumuraba. Oya reka kudufata nabi. Reka. Hii boka ni ya wanawake ni ya wanaume. Sasa wanamke wanavaraga boga za hivi. Hii ni ya wanaume, hii ni ya Gucci. Hii boga ni ya Gucci naijua. Ndafise ni foto ya kusipocket. Itizame fresh. Boga ya Gucci. Cameraman. Yo, inda imuwewe ya Gucci. Inda iwewa. Na mukipindi. Asha, hii boga naijua kwa Gucci. Nzo menyi boka y'umuhungu. Yo, nubati boga ya Gucci. Wamenyi boka y'umuhungu. Ndayizi none se umujama wi wanje. Simwana ndamubona. Yo! Wasanga ari wanje. Juze turwa pa moya muingo. Iyi ni yo gukwira office bisusu binini. Iyi ni ya Gucci. Nami ayiwezi kai. Iyi ni ya Gucci. Yeah! Gucci ndayikuletea mu HitTopTV. Ndayikuletea. None ndababaza mwanyedetse. Sasa ariko nuwo shapura agashapura mwebwe yo hava kwa kuza. Sasa Gucci iyi ndayikulete. Chani tie hapo. Acha. Sinje ngaha sinamubuze Gucci. None boro yiwe muzi ndayijana. Je ni zina gimana yo boka nayo mutwara. Nayo zitwara Gucci. Neni kwanyu. Baki hapa cameraman. Ekivyo bintu. Saba twubahanye. Cameraman je nahari yakure nibayikore. Mazu kumenga harika. Mazu rindi. Ugiye. Cameraman. Sohoka wiruka. Sohoka wiruka cameraman. Wewe genda wewe ntacaka kumfira. Iyo twitwaye kwa Handri. Twitwara he. Reka. Kumahi. Kumahi. Kumahi yari. Oya reka. Cameraman nza impoka y'abantu. Oya reka. Reka ibyo bintu. Cameraman tinya kamera wiruka. Reka. Ingo hari. Bisa apa? Unakuna kugira reka basi tureka kaukari unakubwira. Unakubarira ntacyo. Iyo boka nayo mutwara. Ubona ubiso twabwe wanyu. Staboinde. Kare. Staboinde. Biza tuvugane ngo tuvugane. Staboinde. Tuvugane turi wabi. Ndeka ndase. Tuvugane ndarushe. Kamera niruka. None wowe shaka numukozi wanje. Shaka tuje kukazi amenze kuza kumwitana ngaha. Umukozi wawe ngaha ni haryama. Umukozi wawe aryama ngaha. Oya, ashobora kuba yaje gutembera mu gatondo nazo twamenye. Sivyo. Ndanse. Abana mabuchafu mkologo umekutesa. Staki. Acha kwa sije. Arandri mpisa vipere bana. Just impakine hoshi. Singene. Nandi promoter akuse. Urinde. Na muti. Arandia. Bicho. Nipe micro. Ge. ALVIN Gucci ekeja. Umviza mabucha mpatie muzanire ntuze, muzanire Colgate. Bicho ekeja. My brothers. Bicho ukatuvugana. Randi turuba. Tuje kukazi. Tuje kukazi. Sasa unaamua kunifanyisia hivi kwa. Tuje kukazi. Habari. Habari simisha. Habari simisha. Gucci. Kwanza uyaranditse mu gakaye. Uyaranditse mu gakaye. Yaraye ngaha gusa ni. None aranditse mu gakaye. None yabuze taxi jo mu jo. Taxi yo mu Kigobe no mu Gatunguru. Taxi acha uyuwayi, reka uyuwayi bro. Nengo biyo bamufunga sawa. Iyo bamufunga none iyo bunyiriye kunyari kuza ngaha mu Gatunguru no mu Kigobe. Yari yaje kuraba jewe. Hama uca uramwirira ko cyo taxi. Katane telefone yatabimwe. None inzu yari kubura haryama. Katazo cambere. Amakuru avuga neza yuko ukunze kwataka abandi mugiye nawe ubwawe ivyo biba bitameze neza sivyo ugena abashuga mami kubera iki mugiye ukiri muto uwo mushuga mami ni nyoko ni mama yako sasa ni tantine yako hapana toka nje Gucci toka nje none kamera man tuanze kwa mtu kamera man kwanza
Ona sugar mami wako manisa jana. Je ntabwo ndi sugar mami. Muri iyo nyene. Ngene umeze. Ndandisohoka. Ndandisohoka. Ndandisohoka toka hivi. Aba banya bako barabiraba nibashake barato. Genda. Ni kwako, unafukuza watu ni kwako. Acha bisho. Asubiri kwanza. Kaka hizo image ukiziposti itakuwa problem. Urudia muniko. Subira muri niko cha muri imperial. Landri hizo image ni baziposti. Rudia mu imperial. Tutashwana kaka. Wa Star TV odeful kuchumbura Burundi. Eko mikosi mwabizi bitandukanye tubona ari gero chache ku HitTopTV1 HitTopTV1 chako jigena rangira promota umuvumbuzi ALVIN Gucci Yaraye mama raho mama nyene w'ibintu nyene binini birajumanya. Sasa Joana saka batuye ndahazi abantu mugatubura ahantu kure cyane ALVIN Gucci naho bahe Kanyosha me siku hizi mzee amere babana na barembe agama ngozi kuwa mere iko na wasaudia twende tuwafu na siri fore watu wavumbuo hero hiyo issue sasa kwa sasa tumuulize vipi ALVIN Gucci na wewe wapi na wapi ALVIN Gucci sigara kubashuka mani Yaraye ijoro ryose sasa ni mama Erika papa Erika aiko ashamurudiri ALVIN Gucci ni Mr. Koda Mr. Meat behind kama na to do para ukitaka umuite photography ibintu byinshi bitandukanye narakubwiye ati kazi siko nkora konyine wampaye akazi ko kubakisha mama nanjye nkaba kanonze uko bikose rero reka tujye kuraba ngoya kwanza nicheka kakuva uko bikose rero tumusanze asangwa tuyi dusanzwe tuzana sanza tuyi twende tuje saa moya gatondo abantu bakijya mushyiremo umwana ndawukica yo fatire kwa mbali Mau jadi sawa. Tujya kura Gucci ari he? Tujya kura Gucci. Ariko mana. Reka turabe. Oya ufiriza Gucci tujya kumwitana je kukazi. Bena ringa anye nta bazi bisarara ngaha. Bena ngomba kuzana. Reka nje kumura. Reka. Nawe wese. Oya ayo.
none gucari he bataza kurondera ngaha we baza kuharondera gute oya guca amazi misarara ngaha maze urindire nakufata akufata nabi reka umviriza maze urindire ari umviza basa kubarira umviza ndakubwiye reka kufatana reka tumurabe guca ALVIN guca amazi misarari wawe tuje kumuraba oya reka kudufata nabi reka oya ayimureke kamera reka kudufata nabonye nukivyuka uracafise n'amatiro ku maso iyo kayimera ndakese hatafise amatiro ku maso oya umviriza guca amazi misarara ngaha do amakuru urana kimwe nibisanzwe ariyo minaona ni show hapa sisi ni karuka asanga guca ari hari bwa ndonke n'ahantu nca ikibazo turaguma ngaha ALVIN guci amazi misarara kwa mama babandi yari yaraye ingozi randi promoter aramuvumbura ngaha arara ngaha aramuvumbura bisigura yuko guca ari ngaha nyine ndani uwo nivyumvikana hatwugaranye reka no musi ninjyankuje yaze nta no kurira ahanuriye ngaha sino nitwokisimbira ari ndakize wazire tumanze tumere nk'abanka bikaruma kitudodora kubera hari ndani ari abantu nyabura umuntu aza kugurura ALVIN guca amazi misarari ngozi kubishuga mami uno musi arara kugishuga mami bita Aline muca mubona ari kwa basami pompompo muri Rukundo TV umumama w'inzobe bana mukorogo isha sijui kama ni mkorogo isha mutesa mkorogo ni pesa au mera natushika phone vitu gani wana mumera natushika phone mimi ni jamaa yangu angalia sana ni shika phone kabisa Gucci urafisa mainite wewe yes ko biri kose rero ikajemere mere nk'udodora akomenga ari umuntu aje bazango turavanga hatahigano dufise nibishoboka urazi gufata déplacement iva mu Nyakabigano mu Gatunguru guciyemera kuva mu Kanyosha no mu Carama mu Gatunguru aje kujya umushuka mama Aline twagarutse kamera ntayo ngurabe akuna kamera Aline ingo kamera kwa izimici ingo tubwire we Gucci kwatita barakese hacometse Aline Gucci Gucci sasa yenjana garamia ama Aline yenjana garamia wana matazi za chai hapa Aline ingo abashamariza chai wangalia kama wabikupasuka ari abantu bace bafa gushirayo ayo masalia mu ya mu restaurant yo ingo tukora ikiganiro
ingo oya ye none ko ari watwugaranye none wari udukoreye iki guca ari hehe niwe shaka ega guci turamwitanye kuri tuje mu kazi sasa weye vipi sasa guci pagana kwa kurara hapa kweli nilikuwa nakuaminia unaniangusha kweli waje usawara ntaye hasi je menyerewe uri umumere umumama imere fresh paka guci unamutoa kanyosha na hapa none yaravyo John hari wasanze ngaho mugarero acasinziriye ku maso muzinduka gusomba imikono sasa wori mama Erika hivi guci ni uro guca cabande papa Erika uri kigugu star boy nizina gimana basha je ndasavye izintu zanyu muze muzigabanya okay je turashaka kumenya guci wayaza kurara ngaha ari mukaca muvuga ngo ntiyaraye ngaha nari uhasanze guci nawe uraha guci ndakurekeye inzu yose tunguruka mu mutoa guci ari ngaha none umuntu ndamutelefone kuri telefone ndamubura none mu telefone umuntu wese muzorondera mukabura ni ngaha afati taxi ave mukanyosha aze kurara mu gatungu wo kubigatsi nuko mukora sawa Alvin Gucci twarabonye amasanamu menshi cyane ari mu ntara ya Ngozi bisigura yuko ari umama yari yamujanyeyo yari wewe canke yari uwundi bisigura ko atambaza canke ni wewe wenyine cyana kabara ko ari mwe mwabyiyumvire none ko tsinze ngo namato asumira ngo ntajya ku kigazi burya ngo ari mu bantu baza baguhombesha ngo bakajya byinshi ngo bitandukanye gaca bigende yaje inyama nyinshi we Gucci mwironderere mbisi Gucci yikundira abantu bafise inzobe yakubise swat kandi yaraye ngaha mbega isume yari yambaye yayukuye mu yinzanira bashikaye none star boy na usigara umunyarusaku oya gishaka munyereke rya isume yari yambaye ayo ntarabona ndabarahiye niko kure mushambe ama iko isume yari yambaye cyane ivanye mu kanyo mbonera yari yaraye he yaraye mutumbi mama Gucci akini Gucci kwe aba tunaweza tukakutana hata kitu chake cha HitTopTV1 sinjo maana niko nachungulia hii borosa ni ya vitu gani Gucci anakuwa rara hapa kwe Gucci hakuna kitu cha Gucci hapa cha Gucci Gucci sasa hii boka ni ya wanawake ni ya wanaume sasa wanawake wanavaraga boka za hivi hii ni ya wanaume hii ni ya Gucci hii boka ni ya Gucci naijua ndafise ni foto ya kusipocket itizame fresh boka ya Gucci cameraman yo inda imubebea Gucci inda iwewa na mukipindi asha hii boka naijua kwa Gucci nzo menyi boka y'umuhungu yo nubati boka ya Gucci wamenyi boka y'umuhungu ndayizi none se umujama wi wanje sinkora ndamubona yo wasanga ari iwa juze turwa pamwe ya muingo iyi niyo gukwira office bisusu binini iyi ni ya Gucci nami ayiwezi iyi ni ya Gucci Gucci ndayikuletea mu HitTopTV ndayikuletea none ndababaza mwanyedetse sasa ariko nuwo shabura agashabura mwebwe yo hava kwa kuza sasa Gucci iyi ndayikuletea chani tie hapo acha Cheo vi tunatawi leo wapi? Cameraman niweke msakoshi. Mungu burya rero mwe mwabonye nitekereje mutamwe. Inda imubebea Gucci. Inda imushira kuri HitTopTV. No hikonze star boy. We Gucci. Changari ngaha. Kama none wanda imutwa kachagenda tayambaye. None ntuzi ko ari gwiyo. Gucci. Gucci. Bitugani bayama. Bitugani mwe. Gucci kwa wapi kwanza? None aha rero ni wasigara ingene urugo ngaha muzoza mubaza Gucci ni wari ingene urugo ngaha sasa je ndashaka kumenya ujya munsi bamufatira hano yari amazi imisi ngaharara ngaha
kubihakana ko atarara ngaha Gucci arabihakana wowe urabihakana oya none kagira ngo nkawe bwije wo cyama yaraje kwibrosa rero canke niyo twaguze mu gatondo yaje mu gatondo carayigura cayibrosa mu gatondo Gucci ngo asigaye yirara ko bashuka mwami bamuha kanoti none Gucci niwe gatanga canke niwe gatanga bimeze gute ariko Starboy ningene nkubaha kweri ni usiga unshira mu bashuka mami jewe siko narare we yesko fresh unayi mukorogo ijone yabaje ni mukorogo nini Andra riseba ngo unachipagara mukorogo jewe ndaba neza unyihweze neza ni pomse impera neza uduge no ku maguru rose umanuka uduge no ku maguru ewe rakapa none uvuze ngo navuze raba ku mano ku maguru nambaye inzobe ni wiwe kwera ko mbona intoki zitirabo cyanye iyi ni original mukorogo original cyo mana Gucci anafata ukanasema kure pako hari umwembuhiye izina ry'Imana murambeshera kandi je ibyo ikigori cy'umushatsi wewe ubone ikigori cy'umushatsi ya ndirimbo ya Natasha mu kigori cy'umushatsi nayinanga urakura ku mushatsi ikigori kubera kibasi noba ntinjije wewe nkaza kwinjiza Gucci none Gucci ko muzinanye none je gasha wonyereka ngaha nkaza kuharaba gusa je hano nahaje ndahazi hanari sangwe ndahazi none ko wari uhazi wayi Gucci uri kuramuvuga ko ngaha gusa muramurenganya nanye ndashaka kubimenya Gucci kugira ave mu Kanyosha aze kurara ngaha n'amayisume mu gatondo newe kandi bamukora ibintu by'ubusutu ubwo n'ubusutu ariko kundi ikigori gucukura ko tujya dushatsi ugaca wirira ikigori tujya dushatsi kitubona Natasha yubahwe meje urumva uko biri kose je nta kigori bro Gucci boka yako hapa Gucci iyo boka twahise ya Gucci ni yandi ni munga banga oya ina munga baha none Mama Erika umvikana abantu babanganda bazi oya vuga ukuri hariho wewe mujya mu sister w'inzobe mujya anya avuye kunyigururira hariya nta wundi umuhungu sha kuvuka iba hari yepfo je nta wundi muhungu ndabone wawe sawa buga rero urabesha n'umuntu akunda kuza kuraba mutoyi wawe irere nawe nta uri ngaha ijya boka siwe ntiyo mukunda nuguri gaboha ni umunga bangaha we oya ijya ni yaguca inzo yimushira muri HitTopTV kandi nimubona je umunsi no bitwarira muhava muvuga ko ndi umusazi none ni boka murabitse cameraman yo boka muyigarukana ne murabitse turayimushire Gucci none agura umusazi none niba yarayibagiye akaguru yayibagiye ho yoba yarayibagiye noca ndayishira ngaha nta wibagiriyeho boka ne yaje kwambura boka none nashobora kuyambara rega murashobora kwa muri ngaha muri salo mw'ijoro ni tukagiriki ngaha mw'ijoro tukagiriki umukafanya kambiyo mbio uranshishe n'izina ry'Imana kambiyo none iturure murangiza imara murangiza indaya murampejeje oya none mwari gukina filme ko ntuzi umukinyi wa filme wewe ukina muri Rukundo TV ndetse no kwa Samirande hatandukanye none gahemwe none Starboy nkawe bukwiriye ko we ngahavye kwa nka harara darara cenga kwa jina la Yesu nuko amakamera adakora kwa jina la Yesu madam yangu asinichongere madam ko kamera zitaba ziko ziraka mayina none kuza baba ngahi wanje muranza kukuramutsa niyo kubyora kundamutsa niko nawe kwanza wewe nyene mwaramurenganije nyene nta birefu vrema we na Gucci upima wapi ahubwo nyene je ndashaka kumbwiza ukuri hehe na heje na Gucci dufise tuko nababiyana bingi turafise abahungu benshi cyane batandukanye ndetse kandi babana hafi wawe ndetse carama gatunguru Gucci ibera hehe mu Kanyosha je no mu Kanyosha ntahonze none nandiri nobonye ko yaratelefone na papa wiwe byashore kumubaza bici bitandukanye none ndakubaze kumuhamagara bisobanuye iki je Gucci namba twaravuganye tukavugana by'amadiri iwacu ntitwavuganye by'uko yoza kuryama ngaha umva bisigura ko yavuye mu Kanyosha ati brose je caraza kwi brosereza ngaha Starboy ndasi ibibazo oya dushaka umuco na cyane ko ari benshi basanzwe bagukunda bama babonye ibiganiro dukorana bambwiye ati turagutumye kwa Mama Erika uturonderera umuco bimeze gute Gucci yaraye haje ariko ukomeza guhaga ntawa haraye rero none yaraye wasanga twako dukina nka comedy yahisime kwanza yari yambaye ni yandi sasa abona kutana pako bingine bya Gucci mazire muri ya sari nta sani yiwe macho ntibavuze ko ari isani zantutse
Sasa Gucci none nkawe baguteye amabuye Gucci ni wajya kino kintu nkawe baguteye amabuye nkawe ari kibi baba bakoze cyane wakugurira mukoro ubira gume wisiga nyene umutagasi nyene meze neza iyo mukorogo yanyu murayirata umengo nibindi bitugani nta kimwe ahubwo ufite igisuko etuma guca guma yirukanga igisuko cyawe kirarenze ariko star boy uko niko usigaye umeze twubahane turabe nta na kimwe urazi ko izi nzara no zivuna star boy inzara zirazimvye reka rero ndeka izi zirazimvye shansi bitugani suniyache turabe ico gisuko turabe tuvuga ati Gucci bwa nini na misuko suko Gucci nini yaba yampa nimo wamubivuga tatuaje ngaha ya Gucci iriko nyene hapfa iriko mugani hariki ya Gucci oy hariki ya mweneho have bitugani siko nangara kamo na tatuaje naza abantu bafise inzobe nyinshi ngo tatuaje ngo zirabona ndayifise nyene mugasi ya Gucci ariko biri kose ubuzima busanzwe mbega kijya kintu kimaze gushika kuri YouTube ya HitTopTV1 wavyakire gute muri wewe bimeze gute amakuru ba message wagiye uraronka atandukanye arameze gute yaguca intege canke yakwifuriza nabi canke yakwifuriza neza sawa na barazisomye gusa nyene abafana barandenganije ndetse nabanzi je vraiment mwagombye kunteranya nabantu je sindi umushuga mami oya mwaragombye kunteranya nabantu nkuko wasanze hariho nabandi ko numva ku kigazi ko wahora utubunyu brochette nyene bumeze neza we ntiwumva nyene ko ari ibintu bimeze neza nta bindi ibyo hamwe n'agatoki ka busubuye wapireka ibintu by'ubusutwa none kuki je n'izina ry'Imana star boy nukuri baramurenganije nta birebe ya déplacement raona siku hizi uko fresh nakuwa shuga mami kweli na siku hizi uko mugani izina ry'Imana wereka kunyisigeza none wenda gusumbya imyaka ingahe kugira mbo mushuga mami shuga mami sio kusema ngo murusha imyaka kawaida wamaze kukuba mama ufisa kanoti nuko je nta menshi ndibuvuge gusa baramubeshera Gucci nta birefu n'abantu ze biwe nibaza bamuhebe bamuhora nize gimana si yabo kandi je turabiva bari muri Arabia Saudite oya nibaza bamuhebe ngo ni jewe samwera wapi canke wowe ni wakaribu tuga kambiyombi ko bavuze ko ava mu kanyosha none ako kambiyombi yoza kugakora sana kwa anapeleka kambiyombi paka na boka na sawa ama iko hapa Gucci chanjalo ama Gucci ko murenda tukanafunga ndakobaza ikintu ubwo bamenyesha amakuru ikintu mwihaye mu nanasaye amenyesha amakuru ikintu ndaba busubuyi nk'ubu ngomba nje gukina bitugani ntanagura imeza neza bitugani he imeza idahanagura n'ubusutwa wavuga naho nyene ko ari kwivumbi umwe ko mutari yamanutse yamurarika guhana avereka ndi uri zutu mwari iki mwico mbeza jendazi ibyo twari amukukura sama iki ningefika nabishiki ya mwari sama kinari kuvuga okay uko biri kose uri umukinyi wa filme kandi uri umuntu ndetse banakurikirana cyane icyakubaye kugarana na Gucci naho vyanka je ndavyemeza cyana kujana kuko Gucci yari yambaye iboka yari yambaye swime mwarazananye andri promoter barakorana yamusanza ha ne mwarazananye na Gucci kugira ngo umenye ko yaraye nga none ijya address bavuze ati ngo ku kigazi wewe urumva ko wavuze no guhaza usanga ari we wagombye kumenya yari ndahaze ku kigazi no ngana ari ndahaze uramvuga uko ntari ya jenje kumenya ukuri gusa none n'ubu uracahakana ndahakana nyene none ko ibyo muko muranyagiriza je sindavyemeye none dufatiye ne nka Gucci je nkujya kuryamana byagenze gute sasa iresi oya byo bavyagenze gute mimi nilimwona aranje gisaringiye apa aringiye kaguya pa ku murango ahubwo baramuherekeye nta muntu yari nga oya nitwari kumwe vrema nta muntu yari nga muri saro manake Gucci aritokea mushambi bakara kwa pa musaro erega hiyo hari ivyumba bibiri no kwe Gucci atigeze avuga ndabizi ko ari chambre zitatu ngaho none wumva induru uri kuravuza ari yiki yaraye mu cyumba cy'abashitsi kumbe basi yaraye mu cyumba cy'abashitsi nawe ukamukutana yiko fresh ukora yiki nyumba yako ukora yiki ku enjoy tukufurahi rumva rero je ntawe mvise twinjoyingana sini Gucci sini sawa ama nuza nawe amashitse afuna sikia Gucci ngiko na poitrine ya bien Nivyo ntavyonzi ivyo bizi umugore wiwe je ntavyonzi wese uri kwa pembeni maana yake kwa pembeni ariko star boys ka sigari kigugu n'izina ry'Imana jewe na Gucci jewe Gucci ni ka fast maana yake wowe ufise umugabo wawe afisa biwe nani jewe Gucci je ntitu rega mwebwe ntimwibaze ngo ivyo murabiraba turabiki yani ni gukundurura rero kazi tuvye
ni kazi yani ndi maraya kugira mvuge ko ari arakazi sibuze kuri maraya umuntu mwihamagariye akaza fresh mugatuza kuba ko ari umari akona tamama bidaji bya mapombe uranzindukiye mu gatondo mu bakitwa akurabije mu bakitwa uratukiye intuze no nawe support telefone yanjye uratuko no ime ayo mena reka ibyo bintu mwihaye nibiki urangara biti yaguci kamanda oya reka kumanga reka ari kumanga ibintu by'ubusutwa bwawe kubaha ucahehe we byo bintu zawigira ko ugiye muri chambre ndagusanga namba gukora iki bintaragikora no candagikora ko mwizanisha ibintu byo wanyu ngaho nuri kuhiga rito ihira je urakutana ni gucari nunu waka kama kuna flash yake ega ni kubiti yaguci bingina bichuka hapa uzukani ile bokani yake guci ndakureta boka yako kumhitopte zina gimana muranye detse basha nukureba yes abakozi ba Star TV Jesse najenga kugira ngeri nabi cina jenga kugira chore kumenya ukuri menye ko guci yasuye kurara ngako ko ari bamaye amakuru ko yaraye ngaka kandi mugabo sindamutoye noye hiboka bisigura yuko yacomotse uko nyene murayisubiza abana bo ngaha yahande ndayikure mbaze Erika ko ari wiwe oya hari umuhungu abanga arihe duhe nimero yiwe tumubaze ko yibagiye boka ngaha yibagene si muhira ni muhira gote no naco shiri boka ngaha muri sala osanga ari hararana oya asuko biri ko nzi ngaha harara abasista gusa na Erika ndabizi ntucanganye aha ndahazi none nambo hazi wumva guci nawe uri kumuhoriki ko hazi wumva uri kumuhoriki uri kumuhoriki none waramubonye nawe ko yaharaye mugabo ho warusanzwe uhazi urumva weho waruhazi uhazi kumuranga gukoreye ko samo yarari ngushikiriye aje uzinduka gusa uri kurarota nayo ndarota bro bakuroti ndiko ngura impuzu za Erika uwo mugonesere naye nabaye umugonesere mwitiro byagenze gute reka mbisa ugenda gucira indoto numvise twiga neza ayura nadodora rero asha wewe imana wera ngene mwamju indara muri sara ndambaye bitugana sipanisha batone kama navara Jesse nambaye ndama wambaye cyangwa niwo mwari mukijyaho twe nande bitugana lakini bayama ni zina gimana jama jambo bantutse bamporuza bambejera ari ibintu cyagucise ugangweye kandi savo wewe sasa tore mukimu yako kama kwiga yes abakozi ba Star TV novuga yuko icyatuzanye ngaha ni kugira tubone neza na neza guci ko dusaba kumusanga ngaha turamubuze ariko bakayiwe twayibonye kandi Star Boy yacu nteranya n'abantu mayina yo sigwa aha haba umwana w'umuhungu utaza ari ibintu byo nta mwana w'umuhungu abanga ndazoyitwara muri HitTopTV ni mwigumiza ngaha twigumiza hahe nigwanye none tutayibeba tutangara kama utatufata bandugu tutaenda turakudokurikira Jesse ndababwira uko biri kose nzobitwarira kandi mukibaza no gufyina uko biri kose nzava nshiduka n'umwana mwamutwaye ngo no waguci uko biri kose turamubuze guci nk'abakunzi ba Star TV murazi ko tutigera tunanirwa turi mu muryango abatananirwa team tuko pamwana barandi promoter ba ALVIN guci HitTopTV yose na Star TV abatananirwa team cyanje kuraba guci ndamubuze gusa icyo mbonye mwakibonye kwanza ngiye kumanza kugishikiriza boss wiwe ranje promoter hama gucishe tumurondera tumubaza igituma bino bintu ariko arabikora aguma besha abakobwa babandi kumbe ko nabije ya pembeni ya ko gufastisha nyene kakuwayisha pse urusoro akaca yigendera wapfuye ntaco yabonye atarabona abamenyesha amakuru yo mu gatondo bazinduka nk'umukoshi waraye ubure twayigatse mu ngoshi twagiye rero bizarenda kwereza zina gimana reka wapfuye yarihuse kwe Aline akina muri Rukundo TV no kwa Sami sinje ngaha sinamubuze guci none iboro yiwe umuzinda yijanye je ni zina gimana iyo boka nawe mutwara nayo dutwara neni kwanye bakiri hapa kamera manje ekivyo bintu saba twubahanye kamera manje je nahari yakure ni bayikoreyo mazu kumenga harika mazu rinzi ugiye kamera manje sohoka wiruke sohoka wiruke kamera wewe genda wewe ntacho yakumfitira
iyo twitwara ahandi twitwara he reka kumahi yari oya reka ibyo bintu kameramani tinya kamera wiruke reka ingo hari bisa apfa unakubwira reka basi tureka kawukare unakubwire unakubarire ntacyo iyo boka nayo mutwara ngo nubiso twabwe wari staboinde kareka staboinde biza tuvugane ngo tuvugane staboindeka tuvugane turi bari ndeka ndase tuvugane ndarushe kameramani ruka umena jego rukamera reka manzi ndari oya mpereze iyo boka ngo tuvugane muranteza abantu mwabasaze mbisa just nkene mbisa arushe Starboy mbisa cameraman reka bashubwo busaze n'izina ry'Imana ndakubarire ngakataka tugende mani hayimeni izina ry'Imana ndababwiza ukuri ibintu muko murankora sivyo ndakubwire basi ndakubarire ndabihevye basi ngo ndabihevye ariko turasanisha abapeti ndakubwire ndakubarire ntacyo ntabireze Starboy ndeka reka mabuye reka Starboy mbizo ndakubwire cameraman mpereza cameraman mpereza cameraman ndakubwire reka ndakubwire hasi ari ndayibahebeye mbisa ndekura ndayibahebeye shawishise kiganiro nambari ngwano nayibahebeye mbisa turabireka nese nayibahebeye murashaka mukora ico mushaka amasoko aruzuye amaboka genda iboka yaguci sha ngara bimpfuye mama we mama afise ivyo biro akuryamye kwa Bandi promoter umukozi wawe urabura ibintu azaragira harara ngaha maze gukubitwa ino boro nayo mukuzanira kuri biro iwawe nta kindi nzokora atari kwikuzanira iyo ndayizwa ari ya Gucci nta wundi nyeneyo abakunzi ba Star TV turabandanya kanzoje kwa boss wa ALVIN Gucci chenondera Gucci ndamushira ivyiwe Imana ibahezagire cyane Mr Recorder Mr Meat Mr Kimararungu Mr Love in Town nandi mazina menshi atandukanye mwage muranyi tayivanye n'ibigano bica kuri Star TV ni byinshi cyane hariho Meat hariho Home Love in Town ububeshi Kimararungu ayo yose n'amazina Mr Recorder umuntu wo kuba recording yo mwakoze amanyanga tukaba telefone surprise hama ibintu bikaje hagaragara Imana ibahezagire behind camera kwari kumwe na Totodor